natanguye kunyonga abantu nuzanya amatabara unguruza abantu nubu ndayikora nubu urayikora nubu mvuye hano wonye nshobora kwiba nk'umunsi tutagize nkagenda nkakora mibaraba umva je nkora igitosivere ongera nkaja mu citi uyu mwaka ubaye wa mbere mu Burundi ejo ushobora kuzosohokera igihugu nigika abantu bo kwitega aho uvuye kuri matabaro ukaja kuri darayero ukaja mu ndege guserukira igihugu nezero nyene urumva nyene ubonetse ndaryoherwa cane uryoherwa urabibona ko bizava bishika aho ndabona no munsi ndaryohewe ndagize ikibanza ciza kinezere ubu ndanashitse no muhira umumera arumva ko aryohewe umwana we yame umwana we yabaye wa mbere ejo ho ni uri indege biza bari bindi bintu azoca aryohewe ese nk'ububura amatari umukanza arakutse ko musantero umukanza warakutse esho umuntu anzi ni secretary wenyene secretary wa komine kubera tuva mu nkuze tuba mu zone imwe ku murima ne gusa na musitantere niwo tuva mu zone imwe kuko numva navyibushe ngana nk'uwo mutama yego nuko numva no musi navyibushe gose kubera wabaye wa mbere niwo wumva nyine ko wavyibushe ndaryakiriye neza kandi riranezereye cane ubaye wa mbere nubuhe buhinga wakoresheje kugira ngo ushobore kuba wa mbere kugira ubuhinga nakoresheje umva ni Imana yangiriye ubuntu ndakora sinarushe bona abasitse ni Imana yafashije Félicien watanguye kunyonga ikinga ryari neza na neza kugeza aho wisanga uri mu kibanza ca mbere ku rwego rw'igihugu kuko nihiganwa ryahuje abantu bo mu Burundi nka bose ana kugira shike hano onye natanguye nyonga amatabaro tuja mu marushanwa kubera nubu ndari nyonga unyonga amatabaro wari umutaxivero nubu umutaxivero nubu umutaxivero umva natanguye nkorera mu Kayanza bwa mbere nabaye wa gatandatu yiheruka cambo wa mbere cha tugenda Ngozi cangenda Ngozi icamba uwa kabiri muri Ngozi rero canguma rero nza saba rero kunyene kwaboshira muri z'amadara yera umva nefise ko araho yitwa Mangara acaguma rero amenyekeshanisha hariya nandiruka renda ndashika rero muri kino kibanza ndimo nuko gushika utangura kunyonga ikinga wanyonga mu gisagara ca Kayanza natanguye kunyonga abantu nuzanya amatabara unguruza abantu nubu ndayikora nubu urayikora nubu mvuye hano wonye nshobora kwiba nk'umunsi tutagize nkagenda nkakora mibaraba kunyonga amatabaro kongera ukaba n'umunonotsi ntibikugora umva je nkora igitosivere ongera nkaja mu citi ukora imyimenyerezo ryari na ryari ronko umva dukora kuwa mbere gushika kwa gatandatu hanyuma ukanyonga ikinga ryo kunguruza abantu ryari na ryari umva mvuye muri entraînement ndashobora guca ngenda nkaca nkora nkahiga nk'ibihumbi 5 nk'inyuma yo ku mugoroba abantu bakora siporo rimwe na rimwe bakora n'ubwo buzi bw'inguvu hari igihe usanga inguvu ziherera mu ubwo buzi bw'inguvu gusumba ko bakora siporo y'umwuga wewe ni nk'igiki wosaba abantu bagukurikira ni igiki bona gikwiye kugira ngo ushobore kuba umunonotsi abushitse umva byosaba ko nza nkora umwanya wose bishoboka hari abantu usanga bakunda siporo ugasanga nabagwiza tunga uyu munsi wewe nk'iki wabwiye ko urumva je burya byantangaje mbwiye ko inyonga amatabaro uri umutaxivero ukongera ukaba n'umunonotsi numva mengo biratangaje reka kuba ivyo ndabikora urumva ndagenda umva habaye iya matabaro ndagenda nawe nyene nkayikora habaye nige nkayikora umva zose ndabikora kandi bisavye ko ngenda gukora mibaraba ndagenda nkakora ambara abakiriye mpakira ndabapakira ari n'umuzigo ndawupakira nkawujana nkakorera umuntu anyonga amatabaro umuntu ari umutaxivero ingene ku rwego rw'igihugu aba ari umuntu akomeye nkuko kwawe ntibigutangaza nta gihe urahura n'abantu bakabaza ati jewe wa muntu yabu wa mbere ugatangara nawe kumva biragutangaza gutangana nyene biratangaza naje gusa nkumva ko nanje ndyohewe mu mutima uronka abantu bavuga tujya muntu arashoboye vyiza hari nk'abantu urabona bagufasha kugira ngo ushobore kuva kuri aho kazi urimwo ushobore kuja ku kandi kazi atari no ntuzenya ndimi no kerebe nuwo koca kubera mu Kayanza yankoca awundi muntu ku ruhande araza bigenze neza nyene nawe ndazi ico naho no kuri Rwanda bivuga ndazi nawe ubibona je nikanze ngene nyonga ikinga none ukabumbiye kuri n'umutaxivero ngize ubwoba nubiri muhira no kufu ikinga ya matabaro Abona ishirahamwe rya mbere ryabanje kugira twagiye gukinamo nimwe ihome Burundi sindi kwiyiza ndayiza ijya nahise mbo wa kangahe
nabaye uwa gatandatu kubera nari nkiri mushasha vy'ikinga ntabimenyereye yisubiriye na shamba wa mbere. Umaze imyaka ingahe uri kuranyonga nk'umunonotsi? Indya muri ibi vy'intuze byo gusiganwa nyene kuwe w'igihugu ndazi ni nk'umwaka umwe. Ni umwaka umwe. Gusa kuikinga ntangwa kunyonga ikinga iryo ari ryo ryose yakwijije imyaka 15 nyonga matabara. Ntabwo byakugoye kunyonga idarayero uvuye kuri matabara? Guhindura plateau uja kuyindi we wavyakiriye? Baranyigisha nkama nkabimenyera. Wisanga wamenye kunyonga idarayero uvuye kuri matabara. Uyu mwaka ubaye wa mbere mu Burundi, ejo ushobora kuzosohokera igihugu. Nigike abantu bo kwitega uvuye kuri matabaro ukaja kuri darayero ukaja mu ndege guserukira igihugu uzovyakira gute? Umunezero nyene urumva nyene ubonetse. Ndaryoherwa cyane. Uryoherwa? Urabibona ko bizaba bishika? Gute ufatiye ku kirere? Fatiye nkuno munsi nyene. Ndabona no munsi ndaryohewe ndagize ikibanza ciza kinezere. Ubu ndanashitse no muhira umumera arumva ko aryohe umwana we yame. Umwana we yabaye wa mbere. Ejo ni uri ndege bizaba ari bindi bintu. Recuperation nayo bikenewe. Ku munsi ukenera nka recuperation ingana gute kugira ngo turabe ko hari abantu bari hirya no hino bashobora kuvatirika tumufashe muri recuperation. Uyu mugabo ivy'amatabaro no kunyonga no kumutaxibera bihebe. Ubona wo bihebe? Biheba bivanye na ngombwa no kunyene byoje. Parika. Kugira uhebe kunyonga ikinga nk'umutaxivera. Byo genda gute? Gira abantu bariko baragukurikira uyu mwanya ikintu wobasaba kugira ngo hebe kunyonga matabaro. Kurumva matabaro nishobora kubigutunza. Nyene ntunze. Nigutunze. Uyu munsi uri umunonotsi w'ikinga mugabo urumva unyonga matabaro. Nigikibona bo gufasha kugira ngo bikunde. Umva byosaba ko bampa amahera ya recuperation umva bamitize. Bampa amahera ya recuperation ndo nkutonye. Ngoma nkora tangorana. Mu bandi banonotsi uzi hari umunonotsi wundi uzi iyo bari anyonga matabaro ari umutaxive? Uwabaye wa gatatu yitwa Ntuzenya Samuel. Nawe uri umutaxive? Umunyengozi. N'umunyengozi. Unyonga mu Kayanza nawe akanyonga Ingozi. Ugakora entraînement hehe Ingozi wewe? Dukorera nomba dukorera hamwe kubera turi muri club y'Ingozi. None ukoze entraînement Ingozi uja kunyonga matabaro ryari? Umva uwo munsi nagiye Ingozi. Umva cha ndayitanga pike. Agaca bampaye ku munsi. Tutanga ipike yiki? Ndayitanga ku wundi mushoferi nawe agaca kurondera yo kurya. Akama yo ku munsi. Aca ndo ku munsi nkakora tize. Aca rero ngira. Ikinga ukoresha ni rya club canke ni ryawe iryo kinga ryo kunyonga nk'umusiganwa nk'umunonotsi? Ni rya club. Urose ikinga ryawe ubona hari ico byo gufasha kugira ngo uduze izindi ngufu? Parking yawe ro mukanza ni yihe? Je mukanza ndahaze ko ni muhira. Ana jewe ahantu parking yose nta hamwe jewe ni parking ahantu hose baparika. Ahantu hamwe nta parika. Gusa neza ahantu neza ukunda ku. Ahandi basi ahantu wontora neza. Hajya muri Rovo. Nese nk'ububura amatari mukanza arakoze. Musantero mukanza warakoze. Esho. Umuntu hanze ni secretary wenyene. Secretary wa komine. Kubera tuva mu nkute tuba mu zone imwe ku murima. Ne gusa na muzitantere niwo tuva mu zone imwe gusa ntazi. Mugo ntakuze. Mukwiye kubona bura amatari canke se na mustantere. Sinzi ko hari ico bishobora kugufasha. Kw'icya mbere urumva ukeneye recuperation, ukeneye ikinga giza, ukeneye kugira ubuzima bwiza kugira ngo ushobore guserukira igihugu neza. Kuko niteka ku ntara ya Kayanza. Wewe sinzi ko byumva wewe ku ruhande rwawe. Ngenda n'ubu numva gusa n'ubu. Ahubwo numva ubu nakuze nabyibusha mpaka kungana n'uwo mutama. Ufise ibiro 40, ufise ibiro bingahe? Nk'ubu numva nabyibusha ngana nk'uwo mutama. Kandi ufise ibiro bingahe ugereranije? Chimbe kuramba na bene nka 56 birarenga. Ufise nka 68. 68. Aho wewe umva wavyibusha? Ego nukuri numva no musi navyibusha gose. Kubera wayi wa mbere. Kubera wayi wa mbere niwo umva nyine ko wavyibusha. Gira ubutumwa uhaye bura amatari w'intara ya Kayanza guha ikinga gufashe gute? Ubutumwa? Kuko urumva hari ibyo mukeneye ko nkabura amatari. Nyicahanya yoshimira yumva. Cyo nokora gusa nawumva yo kumva nyene ko umwana wiwe nyene yabaye wa mbere mu gihugu. Kumva ko nakayandishoboye. Ko musaka bakanagushigikira.
hari ukuntu abantu benshi batazi ko uvuka mu Kayanza userukira intara ya Kayanza. Intara ya Kayanza komeje kuvugwa ngaha mu Ibujumbura kubera wewe niba ubutumwa waha musanteri bwo wa Kayanza. Nawe nyene nuko nyene. Akumva ko ntuzenya intara yacu nyene nayiteye agateka. Komine arongoye wayiteye iteka. Félicien, amahiganwa agiye kuzobandanya mu kwezi kwa gatandatu. Tukwitegeye kwiki mu kwa gatandatu? Kwa gatandatu izobera ingozi nyene wanyu tari ku munani. Nobo mwitege nyene ikindi kibanza nyene cyane. Ntabwo bufise. Aya no kuri. Ntabwo bufise mu nta nubusa. None ntigize kabiri. None hari ubwo bawambona. Oya. Hejuru. Ntabwo banigeze ngi. Ntabwo wigeze ugiye. Hejuru. Okay. Félicien, wamuronka umwanya wo kuraba nk'abandi banonotsi bo ku rwego rw'isi ingene basiganwa, ingene birukanka, ingene bakora. Aya. Umva umwanya numva. Uwo mwanya ntawo noronka kubera urumva mbayo. Cya ntora amatabaro nje guhiga amahera yo kurya. Umva bitababaje nko uri yumviye. Canke se babona ari bisanzwe. Erega ubuzima buragoye. Ako naho ubuzima bugoye numva menga bikunze ukaburonka ingene uraba nka Tour de France ingene basiganwa, nkizi zo ku mugabane wa Afrika, la Tropicana Misa Bongo ingene basiganwa. Benga byo birabinga akarusho gusoma. Kubera uco higira ikindi kigo. Uvuga ati kurya muntu abasize kurya. Kananje kajya kantu nzokiga. Félicien, ndagushimire cyane wakoze kumbure uruhara rwanje nubwo kumenyekanisha ibikorwa byawe. Ejo hari gihe tuzoronka ushobora gusupportinga ibikorwa byawe. Murakoze kandi narimwe ndabashimiye.